dufatikanije n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'ubushikiranganji bujejwe ubutungane twazindutse dutunganya igikorwa tubananye igikorwa cyo gukura abasegereza mw'ibarabara kandi twizere neza yuko ari intambuko ya nyuma tugiye ko guko mu miseze murazi yuko hariho itangazo ryatanzwe na Leta y'u Burundi hanyuma ryo nagere kaba ryari gisunga umugambi wizwe muri Leta y'u Burundi wo gusozera bundi ibintu bijanye no gusegerereza ku bene gihugu b'abarundi n'abarundi kazi ryo no musi twazunduke muri kino gikorwa kugira ngo dukore ico gikorwa muri ubwo bushikiranganje butandukanye kugira dufashanye na mwebwe bamenyesha makuru kugira ngo turabe yuko ivyo gusegerereza bihera burundu. Twakorera mu gisagara ca Bujumbura mugabo no mu gihugu cyose bariko barabikora uko nyene. Mu byo twashoye kuronka muri no mwanya turi kumwe ngaha abakuze bashika hafi amajana 2 abana nabo bakashika hafi 90. Abo rero muri abo nkuko twagiye turabishikiriza mu matangazo yerashikirizwa nuko ivyo gusegereza icambere ari icaha. No kuvuga ko ku bantu bakuze bafashwe no munsi bariko barasegerereza aburumva kubera ari icaha ubushikiranganji bw'ubutungane bakoranye nabo n'abajeje umutekano bajya baba OPG baca batangura amadosiye yabo kuko nicora kwemera yuko ibibandanya gutya dosiye zugurugwe amakubana nabo twarateguye ibigo duca tubashiramwo kugira ngo bamareho akanya gato naho nyene mu mwanya tuko turatohoza amamuko yabo hanyuma duheze tubikorere ko neza twitonde kuri kurondera umwirondoro wabo dushobora kumenya iyo baje bava hanyuma dukorere no ku bavyeyi babo kurumva yuko ari ibyo dutegoze gusabikanya kugira ngo iyi ngeso gusegereza ishobore guhagarara. Ikindi twamenyesha nuko uno munsi twakoreye ku basegerereza mugabo ejo canke igihe ejo no tuzokura kubatanga kuko no gutanga n'icaha umuntu wese akora mu mufuko akora mu isakoshi akora mu ngodo yiwe agatanga amahera nawe azoba ariko aragwanya umugambi wa Leta. Ejo rero mubonye naho twadutse abariko baratanga ntibize bibatangaze cyane ko twasanze uru rugamba rutoroshe kuko hariho bashira mu mutima w'ikibabago ngo bariko barafasha kumbe bariko bahereza bafinance abagira nabi rero twibaza yuko iyi ngendo igiye guhagarara twatanga uyu mugambi kandi tuzohagarika ubu hagiye kubaho ibikorwa bizomarangira hafi nk'ukwezi turiko turakora ibi bikorwa ku munsi no kuvuga yuko atazoducana umutaro kubera twiteguye neza kugira ngo igikorwa tugikore. Harabibaza ngo mwabikoze kuva kera ngo ntibizokunda ko bihera twagira tubamenyeshe yuko ubu bigiye guhera guko ingingo zose zarafashwe zikwiye kuko murabona yuko umurindi twara dukorera ko siwo twakoresheje kugira ngo ibi bintu bishore guhagarara. Dushize hamwe turi ubushikiranganje butatu ugushigikirana umutekano burimo n'intwaro hagati mu gihugu nawo ubutungane nabo bwico batezo gukora ubukuza segerereza ni icaha biranditse neza mu gitabo impanavyaha. Rero twizere neza yuko inyuma yaha duteye akamo abarundi n'abarundi kazi baba bariko baratwumva canke abariko baradukurikirana yuko ivyo gusegerereza biriko bihagaze uno munsi dusabe ko bihagara uno munsi kuko nuzohirera gacayo ejo canke hirya ejo tuzomutora kandi tuzomufata cyo kimwe n'abanyene abakuze inzira niyo nyene n'ubutungane abana nabo turafise ko tuzotreta ivyabo kugira turonde imiryango yabo mu birere butandukanye. Ufata ubusegerereza nta buhinguri na gukoresha abuhinguri ya gukoresha kuko abagaragara umufata ari karasega nta kindi no kubwira abari karasega niyo umufatira hanyuma twafata kandi abana dusanga baryamye mu binogo mu mabarabara mu makanivo abo bose twabatora gukurumva ari mw'ibarabara muri uwo mwanya abo bose twabatora kugira ngo tubazane cyo kimwe n'abandi. Hanyuma ikindi kandi nuko harimwo hasanzwe harimwo abagendana ubumuga abo nabo nyine twabatoye nabo nyine mu bandi kuko nabo nyine bari mu basegerereza hanyuma abo ils civil en traitement spécial abakuze nico kimwe n'abakuze nyene amategeko arabandanya kujya nyine kuko ugendana ubumuga nari gukora ivyaha ngo nukagendana ubumuga afatwa cyo kimwe n'abandi mbwa kubana bagendana ubumuga nabo nyine bazoronka traitement spécial par rapport à leur condition d'handicap.